Hey, what's good family? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon moment. Moi de ma part imeze neza ndi kumwe namwe n'umunezero ugeretswe kubundeka swenda kuramutse mu cubahiro cinshi wewe ugomba ukurikirana kino kiganiro du début à la fin ndizera neza yuko you wanna have good vibes. Nkuko musanzwe mumenyereye, big shout out kuri umaze gukora subscribe kuri channel yacu ya Siren Vibes TV. Utarakora subscribe ndakwibutse yuko the time is now kugira uzokomuronka ama exclusivité ibintu bishasha bica kuri Siren Vibes TV. Ka boss for you no musi navuye muri studio kugenda bazanira amakuru ameze neza nkuko mubibona ndi kuri ndi kuri aéroport international Mercure Ndadaye. Ikintu cyatuzanye ngahanye nuko tuje kubaha amakuru mashasha y'umu DJ aje avuye hakurya y'igihugu cyacu cy'u Burundi, nawe sundi ni DJ Chento. DJ Chento muramuzi, amaze gukora ama hit song menshi, amaze gukora n'abaririmbyi benshi batandukanye, ndashobora kuvuga MB Data, Estanish hamwe na Aimable Tayaya n'abandi batandukanye. Ni DJ Chento ari yanye mu gihugu ca UK agerageza kuduza idarapo y'igihugu cyacu. Turaza kumenya ikimuzanye mu Burundi, turaza kumenya project zimuzanye hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Kugira ubimenye gumana natwe, kugira ubimenye stay with us. Siren Vibes TV tubazanire exclusive interview. DJ Chento araje mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Nkuko nababwiye mu nango, icyatuzanye nganye kuri aéroport international Mercure Ndadaye nuko twari tuje gutegera umwe mu ba DJ bamaze gukora amateka menshi, umwe mu ba DJ asanzwe aba UK mu Bwongereza akagerageza kuduza idarapo y'u Burundi kugira hari yanye natwebwe dushogira ile shavu mu giswahili bavuga ati tugire shavu abantu batumenye bamenye ko u Burundi dufise abantu benshi babikora neza. Uno sundi ni DJ Chento amaze gukora n'abaririmbyi benshi batandukanye, ndashobora kuvuga MB Data, ndashobora kuvuga umuririmbyi yitwa Aimable Tayaya, ndashobora kuvuga na Estanish hamwe n'andi mateka menshi amaze kuyakora. Nkuko mubibona yamaze kwishikira BJ, yamaze gukoroka BJ. Reka ndakuramutse kwanza mu cyubahiro cyinshi. Ndagize ya meze neza? Yego meze neza cyane ndashima kabisa. DJ Chento, voyage yawe yagenze gute? Voyage yanje yatanguye ejo ku masaha y'umugoroba. Urumva ni voyage irusha gato yakonshitse uno munsi ku murango nivyorosha, ariko byagenze neza kuko burya yushitse ugashika uri sawa nkuko bavuga mu Congereza bati ugashika in one piece kabisa. That's it. Bari byiza cyane gose, turashimira Imana. Hajya DJ Chento yuri mu Bwongereza ni cyaye kintu ukunda kwibuka cyane mu Burundi gituma uvuga ati je ndashikaniye kuja mu Burundi kubera kino kintu? Burya Burundi ni igihugu kiryoshe cyane gose, ni igihugu kiryoshe gose. Nibaza yuko ikintu ca mbere burya mpora cyane cyane akaga klima murabona ko kameze neza, ibirere bimeze neza cyane biraryoshe. Hanyuma rero burya abarundi n'abantu bakundana cyane gose, ico bita lo social ni ikintu ciza cyane gose, ndabikunda gose. Hanyuma rero burya uko bigenda kose avuga ngo home is home. Uko byogenda kose naho twa turi mu Bwongereza dufise n'ubwo bwene gihugu bwaho nitwibagira ngaha, kuko ngaha hariho amakarite meza cyane kuvyerekeye cyane cyane mu byo kuja hamwe gukorana hamwe. Hanyuma niyo ndiko ndadija ngaha ndavyumvamwo neza cyane gose ko bariko dija n'abantu turi kumwe, vibe bari yose abari vibe ikomeye cyane gose, mba ndose nakajya kuvuza ibintu by'iwacu nkabivangatiranya n'ibindi. Ego ashaka for DJ Chento aje mu gihugu cyacu Burundi, abafise project aje gukora, abafise project swat kuyiheraheza canke abazanye ikintu gishasha mu gihugu cyacu Burundi. Turakeneye utubwire DJ Chento, right now uraje mu Burundi, ni cyo kintu kikuzanye nyamukuru? Ikinzanye nyamukuru nico citwa Burundi Bwacu Festival, akaba ari cyo urumva ni festival yategekanijwe ku minsi 3 itariki 24 akaba ari ngahi Bujumbura, hanyuma 30 tukazoba turi Ngozi, 31 tukazoba turi ahitwa Igitega. Nukuri ico nsaba barundi kazi ni Burundi Bwacu Festival. Iyo twurije drapo tuvuga ngo iki Burundi Bwacu, urumva rero nibaza ko ari ikintu gikomeye cyane gose atawugisiba. DJ Chento yaide wayakiriye gute le fait yuko ari festival yambe ibaye mu Burundi yitwa Burundi Bwacu Festival? I idea wayakiriye gute le fait yuko abaririmbyi bavuye mu bindi bihugu bitandukanye bari ngaha hamwe n'abaririmbyi bari local n'aba DJs bari local bazovuza? Kubgawe i idea wayakiriye gute Chento? Ni idea nziza cyane gose, is so brilliant kubera ubwa mbere nk'umuntu amaze kwita ikintu gutyo ucumva yuko afise kimwe twita fierté, urumva afise iyo pride yuko igihugu ari ciwe vy'ukuri. Ni Burundi Bwacu nkuko nabivuze, ni izina ryiza cyane gose atawundi ari bwarifate. Rero ni ikintu cyiza cyane gose twoshigikira, kandi wabikoze wese vraiment wavyumviriye gutyo nacakire neza cyane gose. Yobahwe Burundi Bwacu Festival iraje, twarakonye kuri affiche mugabo kuri page DJ Chento akoresha kuri Instagram nitwigeze tubona ashirako reka twite affiche nayo wigeze postinga canke usharinga, habaye ikibazo cyahe canke biri mu migambi? Okay, icabaye nuko
icambere na mbere nobabwira nuko twariko twiyumvira yuko abantu bo bitangura bakabikorera hamwe bose, abantu bose bahurikiye hamwe. Ico rero nicari ikintu tutari bwumvikanire ko tuvuge tuti ifoko twe tutangura kubishira ko baririmbyi bose n'abaki bose, nico nari ndindiriye cane. Ariko ku vy'ukuri nkuko bimbwiye ako naga clin d'œil nibaza yuko nasubira kurindira ibyo ndindira, ariko ubundi byari uko kose ico tubikorera hamwe. Ariko nubu nta kirapfa, tugiye kubikora cane gose. Yego, ariko ku zindi mbuga nabishizeho, Facebook birahari, maze kubishaho nka kangahe, statut yanje ya WhatsApp vyamaho. Urumva ako kantu n'akantu kanci mo kwera bavuga ati reka twese tubishirire hamwe, bice bija ko rimwe na rimwe kuri za Instagram n'ahandi hose. No bavuga rero nti reka nshire ku mbuga zose zikwiye sinzi gushaka kwanda banagira mvuge yuko nukuri ni ikintu kiri mutima wanje, neza kugira publicité ko bikenewe kose. Narijya umaze gushika hano biri confirmer d'abord burya Imana nipa urapanga, Imana igapangurura, ariko Imana yahanshikanye ure tugira dukora bikwiye. Show umaze gukora ni nyinshi nga mu gihugu cyacu Burundi, ndibaza yuko abantu bamaze gukurikirana, abantu bamaze kuza ku mashow yawe, unafanya kitu cha bala, ukora amateka menshi kuri show yawe, performance bari nziza, vibe ibari yose. Ni giki twokwitega kivuye kwa DJ Cento muri Burundi bwacu, festival gitandukanye n'izindi show, peut-être twokwitanga n'ama surprises uduteguriye. Ni giki abantu bakadukurikirana bavuga ati kino kintu vraiment DJ Cento faut que nja kumushigikira kuri kino kintu. Ikintu ca mbere nataka kwamenyesha nuko mu kintu cyose ukora mu buzima, iyo uno munsi ukora ikintu ukagikora gutya, ejo ukagikora uko nyine wagikoze, naho igihe ejo ukagikora uko nyine wagikoze, nta terambere biba rihari. Ni ukuvuga yuko ibintu byawe uri kurakora ndavyita ko ari gusubira inyuma, ko igihe kiyo kirabandanya nawe uri hahandi. Rero isho yose no narakoze muvyumvire neza, muzobona yuko nagiye ndaduga. Rero bisigura yuko ubu unye naduze 3 fois, kandi je ndabibabwiye uzoza ntazogaya. Ndabazaniye ibintu novuga yuko ari bishasha kuri jewe, novuga yuko ari kongera nongereje ubumenyi, kuko nkuko nabivuga nejo nahigeje nasubira kugira kandi nzoba nongereje ubumenyi. Ibyo nashaka kuvuga nuko rero ivyo mwahora mubona ibi bizorushirizaho, nico noshaka guprometa. Apa ya project y'umuziki yiyo festival izo mu gihugu cyacu Burundi, hari ibindi bishasha peut-être nk'umuziki canke uje kudusorera hano mu gihugu cyacu Burundi, hari ama collaboration ugiye gukorana n'abandi bari ivyo mu Burundi? Kuvyerekeye collabo harabo tumaze kuvugana, ariko ndakunda gufata one thing at a time. Bisigura yuko mfata ikintu kimwe, uko igihe kigenda nkafata kimwe kumwe kwacu. Rero sinashaka kuvuga ibya collabo ubu mu gihe tarafinaliza, taravugana neza nabo tuzobikorana tugategura, ariko igikenewe unye twovuga cyane ni Burundi bwacu festival, ariyo ubu turiko turaharanira yuko yogenda neza cyane gose. Yego, mukurangiza neza, ndibaza yuko yarushe fo kuja hano karuka kwanza ukaruka na famille n'abaki bose. Dakene turangize kuri kakantu kawe DJ Cento from the UK, bamenye yuko uri nga mu Burundi. DJ Cento, where are the pan DJ Cento wagwan? All my sexy ladies and lovers in the place. What's so fire? Yesu ko bibona ni vibe yose. Ni DJ Cento amaze gushika mu gihugu cyacu Burundi. DJ Cento atubwira yuko iyi Burundi bwacu festival ni festival nini ya cyane, aje gukoresha amateka, ari kumwe n'aba DJ batandukanye, ndashavuga ba DJ Lewis, ba DJ Saido, hamwe n'abaririmbyi benshi ba Mokenzi, ba B-Face, hamwe n'abandi batandukanye. DJ Cento yashitse, bisigura yuko don't miss the show. Ni Burundi bwacu festival. Twibutse imisi nkuko twabivuze kandi ni le 24 juillet ahi Bujumbura, le 30 juillet tuzoba turi Ingozi, hanyuma le 31 tuzoba turi ahantu hitwa Igitega. Muze muri benshi, not to miss guys. You miss this, you miss out. Save energy for the festival, man. Guys, book the date. Asante sana Cento. Thank you, bro. Peace out. Hey, it's Siren Vibes TV. Yeah. Subscribe, make sure you do it. Where are the party, Cento? Listen, this is the channel, man. Siren Vibes.